Turabaramukije bene data musanzwe mukurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutswa kuri runo rubuga rwitwa Ntamburidahita TV. Amahoro y'Imana niyo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Turabaye ikaze muri kino kiganiro cy'uno munsi aho mutaramenye na jewe Janvier Imana irambona abari jewe nsanzwe ndabatunganiriza bino biganiro nk'uko musanzwe mubimenyereye. Uyu munsi rero none sintamba nirorera ndi kumwe n'abatumire ibyo mutari mumenyereye kuri runo rubuga bibaye nuko kombure yerekwa bitarakunda ko tubishira mu ngiro nko tuvyipfuza, ariko mugabo uyu munsi wanone turugira ubuntu n'Imana aho tufise abatumire n'abageni bagize urubanza muri iyo minsi irenganye, kandi twizera yuko mwarubonye ngaha ku rubuga rwa Ntamburidahita TV. None rero twabatembereye uno munsi twagiye kubagenesha, turabaha ikaze kugira ngo mukurikirane kino kiganiro tugomba tugirane nabo, ariko mugabo rero tutaragitangura ngo twinjire mu idonido rya kino kiganiro nagomba ngo mbanasenga Imana hanyuma twiragize Imana ibane natwe muri kino kiganiro, hanyuma rero duce tuganiriza bano bageni mube hafi kuva mu ntango ya kino kiganiro gushika mu iherezo ryacu kugira ngo mudufashe kugenesha bano bageni. Dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye cyane ko tuzigamye ukaba duhaye gushika kwa no magingo kwa no masaha nubihe gushimwe n'icubahiro. None rero turaguhaye ikaze muri kino kiganiro, ubane natwe udushoboze kuvuga ivy'ingirakimazi, kandi abazogikurikirana turabasenge kugira ngo bakuremwo inyigisho, bakuremwo impanuro kize kibagirire ikimazi. Nuko urakoze ivyo ugomba byose bishishikare kubana natwe mu izina ryawe Gira Kristo Yesu tubisabye tuvyizeye, amen. Reka rero sinabarangire mu majambo, ndabahe kaze batwidondore duhereye kuri Serugo, twidondore abo ari rya mbere ko muri bamubonye muri bino biganiro byacu cyane bahora bamubona mu batari bazi ko ari twagendeye, abidondore abaramutse ababwira amazina kumbure n'uko akora mu buzima bwa misi yose, hanyuma duce tugaruka rero twumvirize na inarugo naho twidondore kandi aramutse abasanzwe badukurikirana. Kaze Serugo. Mwakoze banyakubaho abashitsi mwatugendeye ba televiziyo ca ku rubuga Ntamburidahita. Ku mazina ni Jean Marie Bigirimana, ziruka gushinga urugo 15 z'ukwa gatandatu mu mwaka wa 2024. Nsanzwe mu by'akazi ka misi yose aho twisumamo magana n'ikigo NN Market, kandi ndakimazimwo iminsi itari mike mu bikorwa by'Imana, naho abasanzwe serukira imbere y'amategeko ishengero ry'abakristo bafatanye mu nda mu Burundi representa legal. Nizera ko mwitondera kunyuma. Murakoze cyane. Murumvise Serugo twagendeye ni representa legal y'ishengero ry'abakristo bafatanye mu nda Eglise des Chrétiens solidaires mu Burundi. Mu majambo yose murantunga nimba nagomba kuko utariko, reka rero duhe kaze kandi ubabwiye nawe atwibwire aramutse abasanzwe bakurikirana kino kiganiro, nabo nyine ababwira akazina hanyuma ababwire n'ubuzima bwa misi yose kumbure uwo ariwe n'ico ajejwe n'ico basanzwe arangura mu mirimo yiwe ya misi yose. Kaze. Mwakoze cyane. Mwakoze cyane kutugendera banyakubahwa. Ego hama nanje banitwa Nibigira Yvette, nsanzwe nyene nta kintu nkora gusa narahejeje ishure universite, nkabasenga. Ego nuko murakoze cyane. Murumvise rero aba nibo bageni twagendeye ni Yvette na Jean Marie, mubona ni mu rugo iwabo. Hanyuma rero muri kino kiganiro nk'uko twabwiye ko abageni twagendeye mu bisanzwe by'iyo minsi heze nyine nk'uko Serugo yabivuze baragize urubanza, kandi ubwa mbere na mbere ngo twanje kubakeza felicitation, mwakoze urubanza rwiza. Nari nahageze ndabona ingene abaririmbyi baririmbye, ndabona ingene mwari mwambaye ivyera, ingoma ziravuga, abaririmbyi baririmba, n'ikigo NN Market cyari cyashikiye. Byari ibintu byiza ntiworaba ingene abantu bari batonze, ingene abantu bari bashajije, eka byari ibintu by'amateka. Mu kanya naho nami ndabindirimbira aho abaririmbyi babaririmbiye
bavuga ngo genda wubaka urwawe ngo uteye iteka ishengero ngo uteye iteka ababyeyi bawe n'ibintu n'ibindi biri muri ziriya mpanuro bajya baririmbye bavuga ko ibihe bihindutse ubu ugiye kuba serugo inagiye kuba inarugo n'andi majambo menshi ko mwashoboye kuyakurikirana. None rero mu by'ukuri Imana yarakoze ko yabashoboje gutera iyo ntambwe, urubanza rukagenda neza, kumbuye naho byosha kumbe akaba kumbure harabonetse nk'utu canke turiya, ariko mugabo twari dufite intumbero yo kubakeza ku rubanza mwakoze kandi no kubafelicita ku rino ntambwe idasanzwe mwashoboye gutera mugashobora kubaka urwanyu. None rero twagomba rero tubibarize kuko ni ikiganiro turiko turaganira tuyaga, twagomba duhere kuri serugo. Murabona imbere y'uko umuntu ashika kuri iyo etape yo kwinjira muri fiansaye abafise ibintu yiyumvira hariya noza mu by'intega bizoza acaruka avuga ati jewe ninagira kubaka nzokubakana n'umukobwa mwiza ukuntu mpashaka umukobwa afise inzobe afise akazuru gasongoye canke afise amasoso bivanye kumwe n'ivyiyumviro umuntu afise muri iyo myaka imbere y'uko yinjira muri ivyo bihe ngo agere mu bigero vyo kuba yogira y'urondero bazubakana. None Gaserugo Bigirimana Jean Marie, mwebwe ivyo be nimba mwarabiciyemo mukaba mutabisimbye, mbega by'ukuri igicapo cyo muzubakana ico gihe imbere y'uko muhitamwo uyu mubakanye ubu ico gihe mwumva ko muzokubakana n'umuntu ameze gute? Murakoze. Nkuko mwitubajije icyo gicapo twaracamanye kandi cyadufashije, cyaratumye udapfa gutora twafoto yagishije naho umugenzi utari ufise kumatwi yagana bariya na bariya. Jewe ndibuka muri gahunda ziwanje nifuza ko nzubakana bwa mbere bwo n'umukobwa turiha kandi ndashima Imana yarabikoze. Amen. Abo turareha kora ni mugufi navuga ati namwe nzanye mugufi nka jewe kamene byosarisha nzanye muremure nibyo bikibazo iyo nshaka ko tureha nawe nyine abizi byarashika hamwe ipima ko wajya we ntajya turareha akibaza ni brage kumeraho ndiko na verify reba ikindi naco navuga ati jewe kuko ndi muri kaminuza nahereye kaminuza muri science ya film ariko nivyakunze ko ndayibandanya bivanye nuko nabona muri pari wanje nzoba nkwevye vision yanje harageze igihe nje ndayihagarika science ya film ya kwiga ivyigwa vya economy bivanye nuko nashaka ko dans 5 ans mpeje master abona science ya film bivanye na université nizeko ko myaka 5 atamaster nzoba ndaheze cyawe naho bidakunze ko ni jewe ni science ya film nzotwara mu dame yize science ya film. Ariko rero iyo hageze gucagura umuntu arasenga Imana. Je ndibuka maze gufata ingingo yo gushinga urugo, urabona nari sanzwe seruge ndi mu representante gare y'ishengero imyaka 5 n'umusore sometimes rimwe na rimwe byaranderanja bako kazi ntunganiriza abantu batandukanye abubatse n'abatubatse, rero ugasanga hari ibintu bigoye guhanura abantu kazifise abantu gisata kitari gito hagarariye aho nyine muri NN market mpagariye isata bitwa optimiste team ni n'umugwizo w'abantu bake, ugasanga rero byose bikanderanja abantu kambibatse ko mu rugo nkabo impanuro nkumva ko zincanze. Harigeze igihe numva umuhamagaro wo gushinga urugo, ukuntu waje mbonye umuntu yambaye impeta vraiment nanumva mu mutima no muteza naca niraba nanje nkumva umenga namubwira Felicitation mbonye umupapa yambaye impeta mbonye umudamu yambaye impeta, byaratumye ifata decision nanje buti ndakwiye twondero twobana. Icyo gihe nacenja gufata umwanya arasenga ndi kimwe n'abayiseriye nari sanzwe mba ngiye kumutakura mugati bikwiye kandi hano nihereye turi hari muri chantier ariko ari icyumba cyarimo ibirago abakozi zararamwo iyo baje kubaka
burya naraje nkiyugarana nirirwa ngaho umunsi wose nkagasenga nsaba Imana umufasha ntibyateze niho Imana yashimye imuhereza Yvette ndayishimira cyane. Tumvise rero ukuntu mwebwe igicapo cyaje cifasha avuga ati je n'ukuri hamwe no twari umuntu mu misozi hariya muremure nk'iriya misozi ya Zateza na Zaheya n'izindi nanje kandi mbona yuko ndonga mu kiyaya byo hava bigorana ati naco kiri mu bintu nakoreye ko navuga ivyo kuri nifuza umuntu tureha tugize uko yiga ibi yizibi ibintu nyene nk'ivyo oye tuhava dushika rero kumbe nawe mureba evaluation mu nyuma rero ko mwava musanga byose abikwije ariko mugabo kandi tukiri wanyu nyene nagoma ndababaze mbega none urugo rwanyu rwo ico gihe mu byo mwiyumvira ati none bashe urugo rwanje rukwiye kuzuba rumeze uko jewe nta nko kazibika isaki hari kirazira umugore wanje jewe ategerezwa kuzoba amazi gutara abapfukamye ya gice y'Itanzania yitwa turorero umuntu ashobora kugirana kuba afise ibindi byinshi yumva avuga ati jewe umugore ndazi abagore bameze gutya abagore baragorana jewe umugore wanje ati kuzamuze ku rugo wanje hazoha amategeko naya nta gutaha saa 2 saa ngapi urumva nyine umuntu yoba yari yimba ati urugo nkeye kuzuba ruzuba rwubakiye kuri ibi organize gutyaye mbega aho igicapo kijanye n'urugo mwari mwipfuza mwari mufite ko ubwo bwubakiye kubiki bikuru mwakoze cyane bo hari akantu gato ntavuze mu gicapo cyuko cyubona nifuza tuzobana narifuza vuga ati ko yaba n'umukozi w'Imana bisanzwe n'umudamu n'umukozi w'Imana nzoja kuvuga utumare nawe akaja kuvuga hariya asenga kijijwe nzoja mu ntege nke akansengera nkazivamo kampanura atamba igisirimba rero twose rero ubu no mu kumenyana ubu ndibuka namubonye afise umwete mu bikorwa vy'Imana ntangura kwiga kuri twa tuntu rero ese turariha bimeze gute ayagisha abantu gute ko mu rugo rwacu nko tubajije narifuza umugore bwa mbere bwo akijijwe uko iyo umuntu akijijwe by'ukuri neza nta birebire yigishwa byo kubahana byigishwa byo gukunda abantu ntavyigishwa byo kwakira abashitsi ntavyigishwa icambere je numva nifuza umugore akijijwe yego kandi abishimiye Imana yabikoze kigira kabiri umugore afise akeyante ku bashitsi nubwo twobura ico tuzimana umushitsi ana nkamwe twashe kwazimana ariko bizera ko basiyana mwenyuye babonye nubwo batazobura ico yakiza abashitsi bazobakirana akanyamuneza kamengwe ati madame naka ngo atatuzimana prima yatuganirije nashaka umuntu ameze beno nashaka mu rugo twadurise hamisi yae hakaba kubana gutahurana fedesi zanje kazimenya ari mu nuko bene data musanzwe muko murakurikirana kino kiganiro nibaza yuko umaze kumva ibitari bike mu byaranze ibyiyumviro n'icipfuzo cyangwa se n'igicapo kijanye n'urugo uyu mwene data yari yipfuza kuzubaka n'uwazubakana uko azobameze twagumye ngo twamurenganije ko twamubarije byinshi twagomba tubaze urubavu rwiwe narwo rutubwire mbega imbere yuko mwebwe mwinjira mu bihe bya fiançailles bya bihe umuntu aramaze gufata ingingo yo kwemera umuhungu yamureheje cyangwa se yamusabye urukundo imbere yuko rero umuntu uja muri ivyo bihe hari umuntu akiri ko araruka kuva mu myaka umuntu abageze gutangura kwiyumvira ngo iyo bija hose nzokubakana jewe none rero nyuma shaka uzokubakana n'umuntu ameze gutya kiriya gihe mwebwe mwiyumvira yuko mukwiye kuzokubakana n'umuhungu ameze gute mu diaspora na cyane cyane ko mwagiriye mbere na reception muri muzeyi ko muko de diaspora mwashaka mu diaspora munafise n'undi igangi munaterera icuma mwari mufise ivyiyumviro ibihe kubijyanye no muzubakana uko wameze ibyo bimuranga murakoze cyane jewe ko navyifuza nifuza umuhungu w'umuboga kabisa umuboga reka ndasumba kandi musanze twaragendanye haragera aho nyene mvuga ati
n'ibi bintu ko mbona tuguma dufatana none uriya abo nipfuza nkaca mbona nta evolution irimwo nkabona nta bitera bija imbere ibipasa haragera aho mvuga atoya ibintu ndakwiye gusenga Imana nkasaba Imana kwere nkavuga ati Imana yakwereye adresse uwo Jesse ngumenye adresse ajenye rero ndasenga Imana ndavuga ati Imana wenyene abari we ubu uzobana nanje bashandaje ngaho baba bogare ibiki byose ndabihoza aho ko bidapasa ababogare basanje ntakigenda Aisha abo nifuza mu bisanzwe iby'umutima wifuza nyene haruko ndasha baraje kweri bamwe bakazanywa inzoga bamwe nkabanka abandi bakaza batanywa inzoga tugakunda nkabona ntaho bitebije rero ndicara ndasenga Imana ndavuga ati Imana ndakeneye ko ncagurira by'ukuri nyene nakubititse ndavuga ati aha nyene reka ntekereze haragera igihe nyene uvuga ati ndatekereje umaze kubona yuko ibintu byose wipfuje ntaho biko biraja aca ndasenga Imana ndavuga ati Imana ndakeneye abari wowe ndongora Jesse abirongora ubu rero mbona araje arandondeye abandi amwakira ndamuha karibu turayaga aguma ndamwihweza uko afatira wa mukobwa ariko ariko namwihweza mu maso abona afise pressure atura kandi sawa bizogenda neza rero ndatema ndavuga ati rero reka ndamukunde hari igihe usanga ari intumbero y'Imana ndaca ndamukunda bagenda gute muga ntangura kumukunda ko abandi nyene twari twarakundanye nyene bikasigaramo ubwana n'uwo bizotera bija hehe bizobimera nka bya bindi atanu ubwo te ashitani ko tumwanya nyene ni hatari nyene Imana irabikora iratuja imbere ego ndabishimira Imana. Hanyuma rero nkuko twamubajije kandi Serugo umunega wanyu urabona nkuko twamubajije umuntu hari igicapa bafise c'urugo akavuga ati rero iruhande ya bwa bugari mugabo nshaka ntazoza arankubita amakofi cyane mugabo numwe ko bwa bugari bukiri muje nawe nkubita ntangorana mugabo nkambara ko ndi kumwe ni bugari gusohotse tugiye ko hariya ku mucanga akabona ati yego naho zoba zarezirasha twari turasekana imitwe mugabo ntacu sigizima abantu babona yuko ndi kumwe ni bugari impande yanje mbega by'ukuri urugo mwari mwigeze kwiyumvira mwari mwimvira yuko goba gubakiye hanene kuki murakoze cyane jewe nubwo byari uko narondera ababogare nkagira nta bantu basumba nyene mu kandi bafise igihagararo kimwe ikintu nzi ntigera nibagira nasaba Imana izompa urugo rwiza izompe n'umufasha twubakana ameze neza ego kandi duhuza tuyaga tugahuza ivyiyumviro ego hamwe nyene atabyo kugira nte umufasha nyene atazo umugabo nyene atazogirane umugabo nyene tuzohuza ego muyaga mushira hamwe tuyaga dushira hamwe n'Imana yarakoze yaramumpaye ntaratangura gutera inkokora n'ibitwe n'ingumu aremera mukaganira muhuza ubu biri mu mashini hanyuma rero turumvise mu by'ukuri umwe wese ku mpande zose ibyo yari yariyumviriye ibyo yari yashize imbere n'ingene byagiye biragenda none rero nk'ubu ga Jamari umuntu ariko arakurikirana kino kiganiro ukifuza kumenya ati none rero mbega byagenze gute umunsi wa mbere mwahuye gute byazananye hehe kutaratanga kumubwira mugabo watangiye kumubona mbega hari muri ya masengesho y'abaporoti ko abaporoti bakunda kuja mu biteramo mbega hari mu bikorane kera nkiri umwana n'umva ngo bagwa imisore ngo guresha ngo ugiye mu bikorane bya conference ngo bagiye mu bikorane Makamba kumbe agiye kuresha ntagiye gusenga none mbega nk'uwo ariko bakurekera kino kiganiro wo kwifuza kumenya ingene wewe mwahuye n'uyu
mwababwira gute, mwahuye gute, mwatanguye gute, urukundo rwatanguye kukuzamo gute utaramubwira, imbere yuko umubwira wewe mwahuriye kuki, mwahuriye mu biki? Merci. Bwa mbere bwo uje twamenyaniye muri kaminuza, niyo natangiye kumubonera mugabo muri kaminuza nta nayambu tuze duhana. Muri kaminuza naramubona nyinshi irasohoka mu kibi wawe kwiga nkajya, umunsi umwe turahurira muri groupe Vique Pentecote mu wa mbere muri kaminuza nayijamo, nawe nkabona umunyamwete gose ko nyene cyo gusenga. Ngaje nayimaze mu mwaka umwe wa mbere ngiye mu wa kaminuza ija mu yindi groupe Vique Protestant barimo amadini atandukanye Protestant. Niho nacimbandaniza ubona uzandamubona uko gusa nta nayambu tugira duhana, abandi twaramukana kuri nyine Pentecote turamukanya. Rero bisigura ko yari mu Pentecote kazi. N'umuroye mu Pentecote kazi w'imbere muri ivyo uri kanti. Umuzi ko muri ivyo uri kanti. N'abamade. Ubu muri ivyo uri kanti. Yandi ku nkiko. Yego. Tugakujambo. Rero ico gihe ndaheza kaminuza hari ma 2017 2018 2020 heza kaminuza ndaca muri master ubu n'igicapo cyo ndanacibagiye muga maze gusenga Imana nisize mwe ariko niba none noca ko ndafise namenyetse na Imana izonyereka karuwo n'umuntu kabo usubine isura yiwe kuzamwo njemwe candarondeza nimero yiwe ashindarondeza amazina yiwe ndandika kuri Facebook sanga siyo yanditse ko nibyo vekanali yinzi ngabona ndateba ndamutoye niho naronka nimero yiwe hamara musaba ko tubona turabonana ko nari ndamwibuka ndamubona muga mu kubonana habanje kuganira ubugenzi so gusa kuri telefone bisanzwe kuri Facebook kuri WhatsApp hamaragira igihe nyine nkamuyagisha nyine bisankaraba nyine ameze hageze igihe ndamusaba ko tubonana tangwa kugira ubugenzi petete ntiyara byari iby'umwana ariko tugirana ubugenzi yani igihe rero tuturanye ndarikoca sanga naribuze murabonanye atani ibyiyumviro mufise ko by'umugambi wo kubakana, hanyuma biratindagiye mbere mwe ngo muratandukanye, mu nyuma murasenze murasabye Imana ngo ibarongore, hanyuma mu nyuma umutima urakubye ati amara rero hari ahantu, hanyuma rero murafashe ingingo y'uko ngo mubwira. Ni nyuma ya bya biganiro bisanzwe mu mwandikiranira muramukanya kumbure ngira ngo n'imibonano kumbure yari imaze kuba, tugomba kumenya mbega kugira ngo mufate ingingo mvuge muti jewe uyu muntu ngomba ndamubwirira ijambo kandi niyagemera jewe n'uyu nyine ahari ndatimira indege irashe. Ibintu rero by'amakarite nyine sawa mwari mwarihaye cya gihe imbere y'uko muja mu bihe bya fiançaye, mbega imbere y'uko mufata ingingo rero c'était facile byari bikiri bya bindi canke hari ibyo mwabonye mutorera kuko muranuva baravuga ngo hari usego tolerance n'uboro nk'umweranda byose abyujuje twamaze kumenya yimvira by'amabogare, ariko mu nyuma aravuga ati oya ibyo by'amabogare ndabona ko bitariko biracamo. None rero ni foko nsenga Imana ikandongora ubugombe bw'Imana, ivy'Imana igomba nibyo vyiza. None namwe igihe rero mufata ingingo yo kuvuga ati jewe ngoma ndarimubwira kandi anyemereye aha ndagiye n'uyu nyene, ico gihe mugize evaluation mwasanze ivyo mwari mwipfuza ariko biri canke hari ivyo mwahisemo kuvuga muti ndazi ko atanyambibura gahonza ariko mugabo ntaco ayi tuzoza turagirana tuva mu bwiza tuja mu bundi, hanyuma dutinde tugirene tuvyumve kumwe byose bigende neza. Murakoze navuze ko nabanje kugira umugenzi niko ndaraverifya escrirema iyo baru mbega y'amakarite nifuza ayafise ndagusunitse gufata iyo ngingo ati jewe ngumva asharanyemeje kabisa. Niyo misi y'ubugenzi kandi n'abamurondeye tukiri mu bugenzi ukumva ngo ingino nimero muri Canada Karandonda ngo yaciye kuri naka abo bari mu naha abari miduga abona bamurondera ngaje nishiture akabona ko bitansituye mbwa harageze buke gutuma tuganira tukayaga kutahise n'ibindi mugabo kandi ko ndabeske umuntu ameze gute
twabwiranye ndabese arakundana kumwe bishaka yakira gute abantu yaganiriza gute abantu arageze igihe rero kuba ayo makarite ntabwo yakwijana kubera je nashaka umukobwa hejeje twese fini donc cyangwa ishuri ry'ubuganga rero ryose niyo wafata mu cyangwa izindi donc ishuri ry'ubuganga ubu yize ekonomi nawe nyene yize ya finance et comptabilité icyumba sinaba nkisura kira cyubakiko akijijwe asenga imana yubaha imana afise akaranga keza gukundana ari umuntu donc kabisa imico myiza icyo cyo kuravye yize sinaserukira nkuko nawe yihujije by'ububo nawe nyine afite yihujije ndabizi icyo rero icyo nzamwe ngo inico cyonyine cyahaze cyane inico cyahaze mashuri nuko atize ibyo rero yani nuko abona ati arakijijwe arubaha Imana arubaha abantu arakundana namwipima kunyene ko twabona banje mugenzi nyene nkabona turareha nabona tuko turagendana nubwo yashaka umboga nkabona kumenga turaberanye reka narimubwiye n'ubu nyene ariko shora kwe hanyuma reka twibarize mugeni ngaha none mugeni mwebwe rero ko muri ya misi mahumure amagupe biblique atani iciyumviro mu office ko mutanamwiteze ko ikintu nk'ico kumbe birashoboka yuko atani ibyo mwari mwarishizemwo mugana agomba kubabaza kuva mwebwe mubonye abarondeye kugira ngo muba abagenzi wanashaka mukamara iminsi atani iryo jambo avuze mukabona nyine n'ubugenzi ibiyago mwaramutse mwiriwe umeze neza akaba n'uvuga ati ndagwaya pole sana kumbire bikaba byo nashaka akaba umwe yoza kuraba mugenzi we yagwaye muri buryo bugenzi busanzwe mwebwe namwe ibintu mwamwarivariwa agatima kuba karateye ati none gabasha uyu wari wa muntu agomba atangurire seri y'abantu b'abogare mwaragira ahantu kumva ko gatima kagize ne kabateye kwimvira ati mugaga bacu burya bahungu burya batangira uko nyene none uyu muntu batabindi ibintu kwaduhuriyemwo ico geme byo mwavyifatamo gute mwavyumvira kwiki mwarigeze mwumva ati ndabona ko mugabo iyo bija hose uyu muntu arafise ijambo ataravuga mwakoze cyane musanzwe jewe akimara kunyandikira yaranyandikiye kuri Twitter amaze kunyandikira ndamwishura misaho ariko hariko ifoto ya petit frere wiwe kuko nabona ari y'abageni umugore n'umugabo rero nkavuga ati uyu muntu ndakora ndamubona hari iwacu aca navuga ati mbaza ngo mbe ngo ni sawa mu muntu hari utunimero twa WhatsApp navuga ati kubera ari wewe reka ndaziguha nabona umusore sinzi haruye nabona ari umuntu w'umugore n'umugabo bubatse kandi uwo muntu nkavuga ati uyu muntu ndamuzi no hariya ndakunda kumubona navuga ati reka rero ndamuhe nimero ndamuhaye nimero za WhatsApp niho yatangura kundonda kuri WhatsApp ndamubaza none wewe nturujya uri ku ifoto uri kumwe n'umugore wiwe ngo yango je ndi mwene wabo uri mwene wabo aho ni sawa ico gihe ambugishije hacamara igihe ngira nka demwa ndabeshya nka demwa atanu ubwo siwe kumvugisha asha nza mbona uwundi musi arantelefone narahantu acambaza ngo bite urahana atego nyene kubera izo nimero naciye ndazandika k'izina nubwo ntari bwamenye izina ryiwe naciye ndeka akantu k'akadonyezo nyene ndavuga ati umuntu ndambona arantelefone ati ndavuga ati uwo ni wa muntu ndavuga ati eje ndahanahana gusa nanje mvuye kuyerekana ico gukora niho rero yaza ndamwakira sinanzi ngo ariko agenzwa n'iki n'ikintu na kimwe narinzi nyene ndamwakira turayaga ngatangwa kumbwira ngo burya ikingenza ni iki ati wa muntu ateye surprise wa muntu narinzi ko ari abantu bubakanye n'ibivuyemo nyene kubera mwako kanya umuntu aguteye surprise biragoye guca ushoka wishura ndamubwira ati sawa
sinamwankiye namubwira ati sawa reka tuzosenga Imana abaporote nabo no gusenga Imana rero niho buca namubwira ati sawa nta kibazo ko tuyaje kati rero nimusenga Imana basi niho guca dutandukana yego ntiyagumye satira ati none ego umunsi wawe muremure nararonka inyishu indwi yaheze utamaye inyishu ubwo twavuga yuko kugusenga Imana no kubaza umutima nama byatwaye igihe kingana iki haba n'ufite ngo birashwanga n'umwaka ugasanga ngo umwaka wose uraheze kirika hararindira inyishu mwebwe biba byatwaye igihe kingana iki hama ukuntu je byaciye bigenda uwo munsi waraheze umaze guhera uwo munsi bukeye nimba atari iminsi ibiri iheze arandondera bite sawa umeze neza we ntiyasera ushobora kunsanga ahanahana ndavuga turi hehe ndahanahana ndavuga ati sawa nta kibazo ndavuga ati aho ni hafi yo muhira reka amanukeho ndagenda kumbe yariko arashaka kunshira ku murongo neza kuko yarabona ko menga ntibisona neza nuko bimeze hanyuma rero turamwitaba murakuganira ibintu nyene nk'ivyo none rero nk'umunsi uhitamo gufata ingingo rero ati jewe iyo bijya hose hariho kandidatire nakiriye kandi uyu munsi ndamuha inyishu mwebwe bisuvanye n'ibyo mwari mwarimbiriye kera cagiye umuntu acaruka yego naho kriteri y'ububoga ari muri mwamaze kuyihoza mugana harabuze n'izindi mwebwe mugize evaluation rero imbere y'uko muvuga muti ubu yombaza noca ndamuha inyishu canke twobona noca ndamuha inyishu ngomba kuvuga imbere y'uko mubw'imbere mu muha inyishu n'ibihe bintu rero mwakoreye ko mumaze kumwanazira mukabona ati reka ndamwige ko ndabe ukaraba agafoto ugahindukiza kuri Facebook ukabona udufoto dutandukanye hirya no hino birashoboka mbere ko n'amakuru unayabaza abandi mu kibano abo biganye abo basengana ubona umuntu nyine yirasiye neza yuko uyo muntu afise imico myiza twisumvire nk'ibyo muba mwarakoreye ko mwebwe ni nk'ibihe byatumye mumva uti jewe vraiment iyo bija hose uyu muntu inyishu ni ego murakoze cyane musanze uwo munsi yasanga aho hantu tukayaga sinamwankiye oya namubwira ati sawa nta kibazo reka tugende gusenga Imana sinamwankiye wumva yagiye birimwo ariko nta nguvu byari bwagira ndavuga ati rero reka dusenga Imana rero ndavuga ati none babavugare niyumvira nabonye ataco bambiriyemwo ibintu byose byo naciyemo reka rero ndamuha urukundo ujya nawe umure inzira z'Imana zirenga igihumbi hari igihe wosanga ariyo sezerano ryanje ca ndagira nte ca ndavuga ati reka ndamuha urukundo ndarumuha nyene ndavyakira urumva urukundo rero narumuhaye nyene ndavuga ati reka muga dukomeze dusenga Imana ariko mu mutima je ntivyari vyuzuye navuga ati reka nkomeze nisengera nyene tuma tubivamo turabivamo ndakomeza ndasenga rero haragera igihe uwo munsi wa kabiri ahantu nisanga ndaja ngaho ndiyumvira ndavuga ati ndibasha umuntu je mbona atekanye uwo muntu yimereye neza nta kabi kiwe ndavuga ati reka ndamugurure niyugurure mu mutima nyene nirekure niho guca nyene ni santareze ko turayaga ego ndamwakira ko ari nk'uje nk'isezerano ni ukuvuga icyo gihe rero umutima wawe kirabaye konfirime y'uko gushika ubu uwo kubaza ko ufise umufiyanse uvuga ati ndamufise imbere yitwa naka nawe nyine kumbure icyo gihe kumbure muramuhaye inyishu twagomba tubaze rero icyama n'inama abahaye inyishu icyo gihe mwiyumvise gute mwabyakiye gute bya bimwe mumaze iminsi mwivara musubira mugira nte haje konfirimasiyo rero aremete mu by'ukuri ubu ikintu gitwaye mu mutima y'uko nk'umufiyanse wanjye nanjye umufiyanse wawe ahubwo dutanga dutegure rero iby'imbonera kazoza n'ingene twoshira mu rukundo rwacu ico gihe mwebwe iyo nyishu mwayakiriye gute hariho umuntu umwe agomba kuvuga izina azobona ikiganiro icyo gihe aronka inyishu yarabihagama kandi musanzwe mukorana muri ziriya nzego kumumenya bashobora kuba
ko nawe yamaze igihe bafite umutwaro nyine ngo wagutse muri we mwebwe rero mutasha hanavuga ngo ashinga ngo munsi nararanye ibirato mwebwe sinzi ko mwararanye ibirato sinzi ko icyo gihe mwatanze igisirimba cyo gushimira Imana mwabyakiriye gute mwabifashe gute mwiyumvisemo iyo nyishu mwiyumvise gute? Merci. Bo umusanzu uwo munsi yavuga ko wewe yaratangiye kinyishu navuga ko yancanze kuko umusanzu yari muri leta mega ntaryohewe nari mu matwara yazamye nko yasanze ndi mu masengesho n'ifungwa ndimo okay. Bo nta nyinshi nyene biboneka umenga uboneka agasurire nagize ambye ngo reka tuzosenga Imana tuje gusenga Imana ukubuza kandi baye nazo ziragana n'ubyo tuje gusenga Imana tubona ngo ibintu cyane tuzosenga Imana none wemeye cyane ntango ntaco ngo sawa mugende gusenga Imana atumvise jewe icyo gihe komediye igice kimwe yafashe ko yemeye ndumva ko ndyohewe cyagaragaje ko naryohewe inshuti zanjye za hafi nabwo ati ubonye ndetse umukobwa nahisemo ko dana barumvira agafoto kiwe ndetse umusista ubanza mbwa ati ngo c'est petit frère Ngozi namwe ati ubu niwe umazire ndetse grand frère muri Sudan we ati donc abaje abantu ba hafi tubwirizwa kumenya amakuru anani ngoga ndumva nyine umunezero udasanzwe tudatambuka ahantu nkamuraba kuri WhatsApp nakunda kugira profile kiwe nkamwitegereza nkumva nyine ko ndyohewe nkumva umutima wanjye kameme uciye uruhuka